Lamunato warayije ishuri je bari nifukuzaga byageze gute repeti yawe cyo gisaga amashurenga y'amareta barakunda kumarira kunatisha nyiragura kunatisha ahubwo nivyo bamora vraiment byakiraga picha zangu wanasema wabigisha hari umugisha tayo dusangiye ugenzi kwese senda bi aho bari kuburira kuri hiri shuro ryo kwishura bien ufitangura mu 9 go bien iki gisanga wigeze guhura n'uvuga umuhungu yaragusohokaje ushuragira igisanga tuzopfa wibagera igisanga yabaki bana nsokanye bakanitupia yeko kandi atari nakure yari nga mbega Lamunato wajya urawimvira igihe uzogira ko mariage wawe turegira ibintu byo kugira mariage no gukundana etsengo kubera ikino biro binatse kandi ngo ngoro minsi ngo ariyo ngo ma deception menshi abantu bakora hebana gose si banahebana juni ubaza ko kubera iki tena nawe ngo numva ngo uri mu bantu batuma ngo abantu benshi bahebana banaheba ngo ari abantu ngo keshi iyo bakubonye ngwasha ngo ntibibuka ko ari kumwe n'umugore wiwe none iyo batazi kunatisha baraza tukabana kandi sitwe tuba twabahamagaye afungo iti nimke ari byo mukwe wa mutu pembeni we aje ninje namuronde muze muri umvira kanya babona yenu sitwe tubahamagara iyo bishobokesheje ku minato nade tuba tuzi ngene tubanatisha kama uje kunatisha ingonyekera kanya gapeti ndakaje nikamugisyo unakayiba kaje nambari miliyoni peti turi kandi rero peti urani ukazoni kigani sora je musuzohura takupondaga bien sibije kandi ndagukubita kandi abamugisyo muko umuhungu na kaju nikamugisyo kale lakini kanapendezaga lakini kaboga nini boga ari mu bitugana kanukanga nuku kaboga reka wapi karakura hiti ndo makaje rana kaja nikazona tera imbere wallahi iyo ugira ibintu by'uburofa nk'ivyo aho ni mana na uko korofa tu ure ni mkali sara kandi urabona ko abikora neza cyane kandi yambara neza cyo kimwe na Kersi urabona ko ari abantu cyo nande Kersi wa kakandi karega navaga tungoto nani sanga kamba ibikanzu birebera nani. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Step Media, channel of progress. Checking amakuru cyangwa kizanisha muri industry ya Buja Flavor. Nkuko mwamu bikora, nkuko tuba tubikora kato dukingirikira Imana, hama dusubira dukingirikira nabwo bakunzi ba Step Media, channel of progress. Kuri mikuru kumwe Beni behind the camera ni CK professional, hama dusubira tubakingirikira nabwo bakunzi ba Step Media wherever you are muri hose turabakunda cyane kandi big up sana kuko vyo nko muratwereka bidushika ku mutima right now tugeze kuri 2000 subscribers kandi ni vyiza cyane ni ntambwe nziza cyane kandi byose ni kubera mwebwe kandi atamwebwe rero twataho twoshika yes hama ikindi naco niko babwira ati amahoro y'Imana yo kwamana namwe ibihe byose ibyo mushaka byose muri no mwaka wa 2022 muzoronka ivyo mushaka byose yes hama uno munsi namfise umutumire wanje turaza kuyaga byinshi tumumenyere tugira ama interviews nuvuga atandukanye nk'ikiri muri Bujahid dukora ibintu byinshi cyane asara avuga Amajambo benshi right now nashimye yuko tuvuga turi calme twumve rero ari pose bien yati yafashe umwanya wiwe neza yahinduye look yaba yundi muntu atandukanye na wa muntu nyine musanze muzi mbego bibaza ko ari inde je ku bwanje namwizi kwizina rimwe irindi zina giwe yaho abavyeyi byiwe byose ntabyunzi ariko turaza kubimenya no munsi yitwa na Lamunato akunatisha tumuzi mu clip ya Oleg yes indirimbo nyinshi cyane yakubwiye ko we wari muri ugwego diocese Lucky Star yambaye urabona ko yambaye neza cyane yaraberewe gose kandi no musira kwambara biri nivaye kama mwana wume yes Beni ngo ndambara style izo jewe ibicuka byose birashoboka ntambara style izo none gisame vame pendeza bewo amanota ngahe reka tumuvugishe abaramutse hamatse kuyaga byinshi nawe natumambo fresh uko bien sana bwe afule composer nimetulia man acha kurambia bimeze gute none fresh kweli unapenda kunywa Heineken sana biravana aho tuba turi nyene muri ahantu hari ugwego yes right now turi Monday ni lundi imbwa tuzisikia kigarazo kirekira mepe importe bazokibonera uno musi turi lundi mbega Friday na Saturday mbega Lamunato yari he vendredi samedi tunajua kwa ni weekend mbega waza ko Lamunato yari sibana biyuwa ugwego mbandi mu matara ya kubadilika bring za kubadilika fresh yes reka kwanza tumenye kwanza kuno yari isanzwe yiyambariye kweri ki washimye kwambara gutya Lamunato isitara bita gute
Sasa tunaona ya kule Chanaume kimarekani. Marekani kule USA. Kabisa. Tamenyego yenyewe tuna change. Take fresh kisela. Afu rero ukumvye kwihindura umukobwa urabikora ukumvye kwihindura umuhungu. Mimi kameleo. Yote binawezekana. Yote binashoboka. Fresh. Ukumvye kwigira umudemu fresh. Mwanaume fresh. Ushaka kunatisha fresh. N'iminato agira atandukanye. N'iminato ngaho urashobora kunatisha. Mo style. Fresh sana. Guys, mvuga bibaza yuko Lamunato amazina ye y'ukuri araya. Je nifuza kumenya amazina y'ukuri. Numwana wa kangaye mu mujyagi wabo, bega bibaza yuko akunda iki? Bega yarize, bega bimeze gute? Atubwira gatoye kazi bibuzi babwira. Nitwa Ingabire Imana Larissa. Kajina ka bien. Ora niona. Afu Larissa Lamunato wafina wapi? What's Larissa Lamunato? Umva ni la koma la. Sio ile ngeti ngo Larissa canke ngo ncenda kwita Lamunato. Ni Larissa Lamunato. Umwana wa kangaye mu mujyango wabana bangaye. Abarozo bari kwanjanga kuko umwana wa kangaye basi muri bangaye muhira. Turi 5. 5 ugira kangaye. Ni kama niko wa mwisho niko wa 4 ufise mto wanje ngira kandi nje nyende umukobwa mpamvu natisha mpa kumina abana bahungu kabisa raha kweli unasikia kama uko fresh biga yuhuye na brother yumvise ko sister wala anatisha bigenda gute sasa tujya natisha mu vyiwiwe none tumufanye aje ari familia natishano familia Lamunato ora ni waga sana. Yes, bega ndakire kubeje. Lamunato waraje ishuri. Je, bari nifukuzaga. Zageze gute repeti yako. Chokisanga. Amashurenga y'amabya bimareta. Barakunda kumarira. Kunatisha nyiragura kunatisha. Ahubwo nivyo bamora vraiment. Jacques raka picha zangu anasema wabigisha. Rero umwigisha tayari dusangiye ugenzi kwese ndabizi. Bambona naenda navasha tumanye jipe mamini sije ma vernis ku maboko. Nafu déranger watari. Problème. Tangen go primaire. Barama era akova tire défini. Renvoi définitive afuta rudi yako. No kwirembo gishura nibagukeneye. Harimo akangaye ngaho. 9e barugira ukore ikibazo cya leta. Barambye ngaruke no kuyikora. Sikenda zucagira tindi. Yes, kombre Lamunato kugira yuko ishuri yagerekeje wicenda après bega bibaza yuko byageze gute yaciye jambo biki ko urumva ko bambaga yasire kwishura ranka biguze mu gace bandanya gute. Wache wana fresh. Nikaenda nyumbani nikatulia. Mere yavyakire gute? Avyakira gute nyene? Baisha dipigara atasemani. Yes, tulia hapo ikae. Umwaka ukurikira ucuripojereza ho. Nikasema sisi nikarudi ku masomo. Lamunato atanguye kurenga nyene ndenga nyene. Problem. Fresh sana. Sasa ni nangure kunatisha igihugu. Guys akubwira yuko yaciye areka bica bigenda neza cyane ariko nizere yuko ataco ni wigeze ugira anovuga cyakintu cyo kuvuga ati ndashaka kuzosubira ku ishuri cya byifuzo byo gusubira ku ishuri. Narabyifuje mugapana muri leta. Ahandi habuze ko ugira usubire ku ishuri uburyo wallahi ni hela. Mbega wibaza yuko habonetse nk'umuntu yokurira ishuri na Lamunato usubire ku ishuri usubira ku ishuri. Bien hapana mu leta. Hapana ni bibi. Ubunye leta vraiment wewe vraiment nivyo ukunda. Nazani kaenda kwa kuko no muri leta nibo kwakira umwana amaze kwitogesha nkuko kose. Abawezi atarati yo Lamunato pembeni. Ni adabu idero ku burogo ku burogo. Hapa. Ati rero ho bari kuburira kuri iri shuri ryo ku ishuri. Bien. Ufitangura mu 9. Go bien. Abatandizie. Ugwego. Fresh. Kandi jendo edawo. Wetu acha ningani kwa probleme sana. Yes, arakubwira yuko azoyiza ishure kandi bizogenda neza cyane. Mbega ikibazo cyarifuza kubaza mbega Lamunato wewe ko yahisemwo kuba mu Queen video vixer mbega franga zinapatikana kwa sana. Amafaranga araboneka canke ukora zingine kazi ufise izindi deal bro. Nuvuga sister. Mimi na madili mengi. Basi taweza. Ndagenda kunacheyo mu video bakiniita tena ilare wananipa ilare mbele hakuna mwingine budili pembeni kwa yani ndakekiranye unaona fresh
Prezizat. Bega kubivanye n'ibiganiro dukora Lamunato. Ndakeneye kumenya inyungu yavyo nuvuga intérêt yavyo nuvuga avantage yavyo. Dufate ko benshi bavuga ati yari mu dukoresha ibiganiro tukaronka abantu badushimira bakadutwa dufana ibiki. Bega wewe imeze gute feedback nziza ukunze kuronka bivanye n'ibiganiro dukora ni ya. Bani ba ibyo biganiro. Wanasemaga fresh wakoze neza kandi wovuga like vitu ya maisha yako uravuga by'iwawe so wale wengine wanaingilia wanasema probleme tena mimi nasemaga niko serie bitu biko serie so bile bandi bategwa bitu ya burofa bikaca binaonekana mashifizi ya burofa mana piga bitu ya burofa sijui na nini ngo batwara ndo bitu gani ndo mana kandi bijya bintu barabiga sijui kama nabiona kama comment barabiga sana bile bitu so ya fresh kandi turabibona ko ari ibintu bate afite yo bubono sana afuka turana umuntu yabikoresheje ye munye bono kwanza turabatahura nyine problem ari abantu jenge mbere je tukorana n'ikiganiro afura batwara abantu benshi bibaza impamvu ukunze kuma ama interview ga Lamunato kubera iki ukunze gukora Lamunato we yagwa ama interview turamusaba akatwiba konza we werega uratandukanye n'abandi kandi mimi ngenegeze kubikubwiye uko tofauti sana bale bangine ndiko ndakisimu twise kwanza nava umuntu atakubata ndakubwira ati basi ndakurire taxi uze batasema nini ngo njoo utajijua kila kitu lakini we probleme sana imagine ngani ko nwaye kama tumera diba guys ndakire komenya ndazikora Lamunato mazigura n'ibisanga byinshi bitandukanye kenshi yagize agasorti cyangwa yaronsa kamape n'umuhungu iki gisanga wigeze guhura n'uvuga umuhungu yagusohokaje ushuragira igisanga utazopfa wibagera igisanga yabaki bana nsohokanye bakanitupia yeko kandi atari nakure yari nga weekend nice mwingo bare wallahi bangine bajama bakanti hapo tukakunya hapo kaito nakutwense bari bansohokanye kari ngandi bajama sasa tunaenda kunywa ni kama bajama yangu tu mwari mwasokanye n'abajama biwabo tunaenda tugende gira after muri ingo bandredi tukakunywa sasa bari baramba tugende sinjo bakakuja bingine bijama achaza ibindi bijama zafuse ngera kumeza man mimi nawe kunatisha areka ngenda berewe ico nazire ngani ise Lamunato nikaenda bajama sasa nikabakonsome kwe bari nitupa ayo mihimbi mwende nawe fresh tu mwende none bagutaye gute rero bigeze gute kada bari nitupaga ni umva hagiye umwe hano umwe bakaenda nikajikuta mwenye kandi yalisanga 3h 3h du matin kumena mimi sasa ndile nimeshikana mimi 43 amane bari fani si uhimbiri gusa problem none niwigeze mugira naka commentaire mu nyuma arabakurondera muravugana ubabaza impamvu twarahuye ahubwo numwe muri bo nika wamesasa feti ndo mukanitupia kule mbona tugenda rayo mbega muzumara abantu mubikorera kama sisi kwa tunatisha twatona natije no mifuko ziriyo kela ziko ayo naye anya natie na fresh afrero mwegenda tiko ngatashebuke anya niko mwari mwabuza amarata Tegere kumenya mbega bashigiye bishize Lamunato akaja gusohoka wibaza ko bafise ngaye mu mufuko kwanza nsohotse barasohokana tujitowaje kwanza kenshi gusa nuko nkunda ico onzi ndakunda kwirira taxi yo gutaha kenshi ni ukunda kwirira yo gutaha mimi nazidipiaga ko none kuri kenshi ukunze kwirira yo gutaha yo kwitsa uravurugana yarige tufu none kana biraboneka ko uravyonga sasa ukenambe ibintu numva atari iby'iminato numve ko nza kunatisha fresh ndatosa nusasa we toka ende zako kinda nambia wende 30 bien naho tuba turi kiriri simba mukanyosha ndatimba taxi James akozi ba Step Media urumva yuko ni Lamunato akubwira yuko nk'umu gangster nuvuga nk'umu rasta nuvuga nk'umuntu anatisha nyine natishiriza nyine afu rero bambwiye ari ikintu bigeze kumbwira Lamunato ngo ntigera atunga impuzu kwezi kenshi ngo yayize ukwezi ngo urahindura impuzu zose Otoko mama kari kapeti kari kana very kari kabono anavalia gachagua za mugisyo kanya kapeti ndakazi nikamugisyo unakaiba kazi nambari milioni peti tulia kandi rero peti urani ukazoni kigani sora je musuzohura takupondaga bien sibije kandi ndakukubita wana ibije bintu nivyo bubono ni bya bono anavalia
ukacuraba ni muzio kandi aba mugisyo muko umuhungu na kaju nikamugisyo kale lakini kanapendezaga lakini kaboga nini boga ni mu bitu ganya kanukanga nuku kaboga reka wapi karakula hiti ndo makaja rana kaja nikazona tera imbere wallahi iyo ugira ibintu by'uburofa nk'ivyo au ni mana na uko korofa tu sanga uko nyene ariko Lamunato je mbona umenga biramubera Berry Chris ibiki bimubera mbona niwe ni bubono karabego sana uravaria bitu kama nivuza kampira ka sense tuvugije kuri vrai none nk'ubu onye Berry Chris agutumbere yakodraga byagenda yo Jesus wallahi numona guys nukuri kimana je sinafilmaka sina upendo no ndaro Ufise na Berry Chris jewe na yude so mbona pendana dufate basi waborewe basi raje naborewe nongira ubwenge ahubwo nagakubita miye na Berry Chris wapina nira yambu yo sino imuja wallahi karekera katarata konda misiwezi benisho kandi ngona kaona katarata ngo kugira inzo ama interview na kaona kana Lamunato aravumye Berry Chris ameze neza kandi umuhungu mu beje mu beje wa wapi benisho ushitubwira ko agukurikiye woto mwemerera si no banagize wallahi no banagize na kumbe niko paralize sioni hivi siwezi bakina mtu nikareka Berry Chris kakandika gira ibintu wa nona omona fika nakufa vita wawadugije umutima misiwezi nya Lamunato Berry Chris bogar uko Berry Chris wa yambarira miliyoni 5 10-20 Chona kutwenza rero ujya na desamine narayikura mu ntoki tuwache milioni na desamine jayishikaga kandi blague pembe nasemesha ukweli na desamine kona sasa samine vyoshika nyene Berry Chris urasikia Lamunato vile barakuponda kweli makimiro petina mkubali umwemera ni wewe hari binakora nkaje gacha bituma iminato yanje gaba none nk'ubu unye Lamunato vyogenda kwazona birakunze murahuye mu misiri imbere duhuye mu bihe guhuru kuje nago duhuye ni hivi tunajua muragize nk'umuryango wo murapendana we na yeye mama hiyo dua ni maana nikavyumva problem kama kisingo na bashivo hivyo na ninatisha ujya ule ni mkali sana kandi urabona ko abikora neza cyane kandi yambara neza cyo kimwe na Kersi urabona ko ari abantu cyo kimwe nande Kersi wa kakandi kare kana vaga tungoto nani sanga kamba ibikanzu birebe nani kandi kaba mukamenye ndo maana kana kumusaga na kumusaga pana kwa bimavayura bikwe binakwaga kari kademo kari mbona ibifuto vyiyo ngo na ka video vixen kana afuka katinga neza Kersi atinga neza frame anafanya sabitu ebona korisha umwanya baje baraberanye frame korisha umwanya akiri zabo ziko barangana barafanya bitu je no kuri ngo kakagabo ni kumaye ivyo bintu mutegura guys iyo bitu munafanya mwabiteguye turabizi afure biradushisha muze muraruko mu bikora muze murakora ikiganiro basi kiboneke muze murama commentaire yayo barabisema hagati na bengi muze muraruko ngo je kakagabo ngo sizi murapigana mamigere mamite ndo bitugane tuba dukeneye film ni interview si film mama muko muradugirira muko ufuma basi Berry Chris yivugira ko yambara imiro ufuma basi na Berry Chris basi atanga ni kabono akajashika ta desamil Guys uri Lamunato akubwira yuko ari biradakunda mu buzima bwe Lamunato ngo bishize basi ubuso umwe sheri wako arakufanya surprise arafungutana agushiza imbere ya Berry Chris canke ya Kersi bote nzani kabachanganya ni moja mote ati mote bale ngabo nibo bantu wapi awezi siwezi hata guys bega bibaza yuko mu buzima busanzwe bwa Lamunato n'umuntu asanzwe ikintu cyambere akunda cyane giki kintu amba iki ndagikunda gose ninapenda muziki sana muziki ni ibintu nyene by'amafoto nyene apare y'ivyo ikintu ari kintu kuze kuvuga cyane tuzari bitugani sasa lazima Lamunato none sinatisha nagira Lamunato uza inyuma y'umuziki Lamunato ni namba kama hivi hapo Lamunato bioni afu unapenda Lamunato afu Berry Chris ashawahi kuvaa kama hivi unaweza kwambia ngapira ngao unapendeza hata kuvalia hata mpira unavaa kama gangster mu bintu byose maze kuona agira unanifuta vraiment sijaona kana baba sitaka mpira ka champion basi nataka ka Afrika basi nje kapira kasike kambara baboyo kaja ka Afrika kamupya basi basi kale ka 15 mili kale sindaka mwa ni vayura tuza mugisyo
Fitsi ngurazi kandi urazi ndawubwira unapendeza mimi nabiyo man tushe nyine mbwira rero bwira kandi rero Beri Chris niwe yatumye igisyo bayibomora hajya uleje ndibaza kuko mugabo menga Beri Chris abari kumusama hari haruguru musama wapi akunda rero mugisyo niyo yirigwa niyo yavuye tuna mimi nakajua man kakiduzu imapana none kavuga ko azicyongereza avuye muri Amerika yo gacyongereza ko bamubaje Wano gama gwarafusa umunwa kwe sema sinana Imana irihanga nana Beri Chris yo bitu binatabihebye wallahi sin ariko Lamunato rero nk'umuntu akubwiye ko beranye na Beri Chris wavuze nabi ubona ko amanuka ndi kurangaya man kari gabono je bona two jamye kandi nakashinda skesi no nakaratisha nakubwati kapfuye kabuza Guys, wakoze wa Step Media mbega bibaza yuko bimeze gute mbega bibaza ko ni clip yahe Lamunato aheruka kujamo mbega bimeze gute mbega ni diribo yade ko tawurize kumubara ama clip ya LG Oleg why na ma concert zake tukuona iya mutima cyungana mutima tukuona ya pi iya Friday kuya kunani ku ingoya ami hari ibintu bishobora kugendamo n'ibidashobora kujamo kandi 5000 samara menshi lakini tunionaga C'était la comédie, Miss Fanny comédie, Santana muvito ma comédie kufanya nini? Tusema Lamunato. Sawa. Sishora kujai. Do 5000 mona stupa kweli. Yeah. None clip numva ngo ariyo clip nshasha ngo Leg afise na Big Fizo. Gafise n'indi menga sinzi undi muririmbyi menga ari wenyene. Kandi vuba ngo azoshutinga vuba. Afande mwotsi. Kandi nawe uzowaparisa. Probleme. Masera Magadarena. Wala yo. Masera radi. Magadarena. Yo niyo zina ryo mu gwego. Rumbwira. Dore aba masera bangahe? Haja. Amasera bangahe babi? Kandi utwara aba masera hari da. Ninje n'umukobwa ndabatwara bose. Mukuru wa masera. Masera Magadarena. Wa undi anwe inzoga nyene fresh. Tena kandi umva ngo muri zijya 15 million Oleg yatwaye ngo mwari bigizemo uruhara kugira ngo azitware zijya 15 million. Turi musaidiaga. Yarabacoreye? Pema sana. Nato. Mana tanchore nyene. Wetena. Mana. Sonda mukunda ndamufana. Parange nichore yange. Ndasiatisha na hose natangira mayinte nimuze ndababiye. Nibapi. Bimeze uko. Lakini anza kabifanya buri mumbona. Guys, kandi ni vyiza cyane ariko mubanye neza na LG Oleg kandi vyiza cyane kandi amatwi nsumira nuko ngo mwubahana gose. Sana, yeah. Like brother and sister. Ewa tunaheshimiana sana LG. Kandi ibyo banajifikiriaga zina nini? Juya yani turemerana tunashimiana kuzakazi nyene uge duhure vyakazi nyene ndio tunakutana naga yeye kabisa kandi no mujene lazima ni mufane ndakuja kufana mbega wibaza yuko iyo bishitse Lamunato bishitse novuga Larissa yaguvye gusohoka araraba umuhungu basohokana akangala atizama kwanza mbega nigiki yisunga kugira ngo yemerere umuhungu kugira ngo basohoka kwanza man urazi ko nawe uba ushaka gusohokana umukobwa ufite amahera zo ubu bizi we mzuri bugari beje uri mwiza mu kirundi ubu ni mwiza pili basi we na hela basi zakuenea hapana babandi ufise faranga akanoti aho turajana utoba ufise umuduka taxi ziri ufise amahera kwa buri mwiza uri boga none dufate urahera Beri Chris afise amahera adafise akale man ni kabi shataka bogari satenda pamoja je numva icambere ko ndaba ko ari ko buri mwiza yawo mahera ndwani hari gyorosho kuna tora simara barakurya gahera nahera ma Beri Chris no yawo none ko uravuga abakobwa ngo bamaze amahera yiwe abaye zire beza nafanyaga za burofa bamaze amahera iko na hela ndakubye na 200 million yakura toche ibe millions jina nini kana zo ndonere je ndabimucane live sentira 10 million aho yuzanga ko akoreje urana faranga nani kamba ya byato je pense que yataratanga kugira nani ngeze kumura dugishipana mina kajua rega none murarutse guhura duhura mu biki je kujya duhuye no samindura nizira ngaca nsubira inyuma ndakabonye nkari
juu hari abantu ushobora guhura nabo akabana gutera n'umukoshi bro unaona yamtawelewana umuntu ushobora kumvikana kandi je duhuye twanya nituno nahura tohuria wa Lamunato je ahantu agitembera je sino hatembera urya tena unapendeza kumzidi ugenda koza hamwe atuzi ndamugabira umupira sa uyu wowo yavuga ko yahuguze 70 mili wazire beze zake hapa ingekuwa yeye angesema kama unafalia ngapi ingekuwa ni yeye Emily aidura ndagisana zagasema wagusa umunsi umwe atokwitoranya kweri atafite basitungo basende mshop apige style basi akimesha basi afumegira base basi imwe dufo twemera basi ivyo basi nivyo kuko turabona ko yatesheje basi na gatoya kabisa apana zire vayura rega ni vayura twege turari abantu bazimuzu baramenya vayura ni muzu yo muri magazi tuba tuzizi guys Lamunato turabona ko yambaye twari bwavuge kimwe ku kindi kuvyerekana na style yasinzwe yambaye kepi yambaye amahereni novuga arenga kuri 5 yambaye isaha ya bashamarke gira iranani ariko ndazi ko ari isaha mama ni collection Avasa collection yes yambaye nuvuga mupira wa champion yambaye jeans ya white yambaye na Air Force kali sana nyeupe yambaye n'utudede nuvuga kuguru kwa droite yambaye n'impeta bitu bikalikali afike na Henken mkononi mama uko vizuri afuna hereni hapa iyo hereni ya sina sema afuna ila zimze afuna ijinyo iyo kana yori mujinyo ni zahabu afa warasema ngo bana urama ndagutuke ndagugiriye ndakwice muyo umependeza vraiment umependeza umetekeleza kinoma kastari umekawazaje akwa kimvira gute kastari ifutu turabahindurira nyene siko kare tuyifanyaga tuko mu piscine ko bien afora abantu bambwiye ngo ari kibazo nigize kubaza ariko tigeze ucishura neza ngo Lamunato hajyanye ngo yambaye amaherena ngahe ku mubiri we wose Menanga kuva twabivugiye sinzi bakumubwira ndabibaza 7 indwi yose aha tubona aho ni kugutwi kumwe indwi hama no ngaye ona ni 8 akadiri nyene akadiri aho wambere bo turitiya ndani sijatiya aliyo ngago wit ugutwi kumwe hama kuzuru 2 10 3 nga nazibishije nga 10 Chutu janino ino ni 4 14 18 pangiye so ndawambia pangiye wewe baza kwa handa rihe kumugongo cyangwa umushatsi haja nyene aho nyene uyumvira wewe na haja nyene igeyisi yaberewe cyane bega bibaza yuko yageje kugira shopping aje kurondera novuga iya byishita kaja gusohoka kurondera novuga impuzu bega bibaza yuko aja muri za zindi zimvye nk'iza Kuri canke wewe agena muri bya bindi bisanzwe bya Vayura ahubwo zizine za Kuri canke Vayura ndo ya Kuri we bimenye kandi ko yambari ya Vayura ujya mupeti sasa unajua ngo lakini style afu sisi tukiba bandi nyene babandi babana banatisa nyene kandi bakanabibona urwego ata tutajangusha kama bale babono sasa hivi Lamunato tukana uvuga Kuri muvuga ko amajambo rero ngo unye Kuri aje akazana uvuga nk'inkono ya 30,000 aje kugukwa vyogenda gute nta nubwo yo numbera ujya abeze kandi iyo naninya vraiment awezi ragaje rero abantu bashobora kuraba abantu batumbera nandi bashobora kudatumbera anabiyu nk'abatu yabonye nk'irerena problème za ni bingine bitu mbega Lamunato hajya urawimvira igihe uzogira ko mariage wawe turegira ibintu byo kugira mariage no gukundana tsingo kwera kino biro binatse kandi ngo ngoro mini usi ngo ari yose ngo ma deception menshi abantu uko rahebana gose si banahebana juni wibaza ko kubera iki tena nawe ngo numva ngo uri mu bantu batuma ngo abantu benshi bahebana banaheba ngo abantu ngo keshi yo bakubonye ngo ashira ngo ntibibuka ko ari kumwe n'umugore wiwe none iyo batazi kunatisha baraza tukabana kandi sitwe tuba twabahamagaye ebo ni baragileta kandi umuntu nushaka kwanga yo abonye imaginary nka diaspora rero problème afa tutagoto vayerere ageze kandi ofuma Mochwa. Rero uzi kufanya. Siwezi. Kufuma toke ndagusamba hanyuma ariko nakokoye. Usazi chakula makoko. Kokoroa. Amakana. Wewe tena.
Lamunato anakuambia eti bora haguse. Ashasikia kitu. Hela. Ushazikula. Afungwe eti ni mke ndio mke wa mtu pembeni. We aje ninje na muronde. Muze muri umvira kanya babona yenu sitwe tubahamagara. Iyo bishobokesheje ku minato nazo tuba tuzi ngene tubanatisha. Kama uje kunatisha inkonyekera. Viro kuvuruga nimekubeba babana ndoni. Dufuro vitu wapi? Fuyo za nini? Nijera kumama na mama gani? Unataka nini? Bien. Mbele na mara ngatwara ukabona na rasi. Urunda tisamfungie kwamba kunyumba. Samfunge. Nani gikunda umfunga. Afate kiziriko yugarire muhira. Umfunga gute? Kila mnato sio vizuri, si vyiza. Si vyiza mugabo man. Akano. Problem. Gurani. Amahera niyo yadandaje naye. Amahera. Niyatuma duhangaika. Nandugira uvuga indirimbo ra. Ngo amahera ni meza. Wewe sikio unataka kuponda wewe. Atyo bitu mimi kuponda watu lakini je mvuga ikintu gima nabonye. Kandi mvuga ibintu biriho. Mimi sio bare ba bono barasemaga bitubese benyewe. Bereweki. Mvuga ikintu kiriho. Ngo amahera ni meza. Amahera ni meza. Yes, reka tuvyagirwa je Lamunato kubwira ariko Lamunato nuvuga uba nuvuga intambamye mu mafamilia y'abantu sio fresh ukora wewe kesho utaolewa utapenda kufanya vya hivyo. Lakini shakula hela hivi nishaachana naye. Lakini akikuje kuna hela bien tunaenda. Sasa wewe dufate bishitse nawe wewe ufise umugabo wawe mu nzu ugacumenya yuko yagiye kurondera undi mugore yaye afite genda. Ni bisanzwe ububizi kandi iyo gukunda wewe uratekereza ugatuza wese ari kuoa unahangaika unafufu andoni. Wako gona wewe kari no uruvanga kandi sinzi ngana abagore barapanika panike ni nivyo bizatuma nje nazorongo ariko aje mu diaspora sino mwanya yani nabarisha vile Krista kwa diaspora ngo mwiti tana na ule manisha kwambia je nguyo nisino kumuvuga una kama kienda Kongo atafara kwa diaspora kale kabona uyo nyene ajabu tinonga ngendikira avuga ngo ni Vlad ni waga sana. Afura hoko simple sana ari mu bantu bambere novuga bicisha bugufi gose arajibaniyaga bisi kabisi ma restaurant sanzwe gatita 50 ni usohotse iyo nsohotse baransoka just mani soka nzoga ndigurira mu buzima boye always bimaze gushuka gwana Lamunato ukagwana n'abandi bakobwa jewe ndabakubita kandi urakubita na gose turagwana fresh kandi je ndabikunda iyo unyinjire mu buzima apana tibingine nabindi tuzopfa n'abakobwa kwe atari kwanza hivi none bimaze gushuka kubitwa n'abandi bakobwa bani pia wazi ko benshi bankunda kwanza je bananipendaga sana ari abantu bamwe bashaka kubora kandi yagiye abantu bakwanga pare ari urukundo gwisho bagufitiye ndo mana bikaje bavamwe inzigo akumvira nishaga biyona ko nanyageze kumvira inzigo umuntu kandi siko nari ndamufitiye inzigo ahubwo niko nampenda ndo rifikaga nabiyoni hapo yari umukobwa cyangwa umuhungu ariko ni mwanamke kweli je mungu nunazene kukataliani wanaume mtuna hapana mwanaume kibamia lakini para baba pale baberiki sawa bono wapi mwanaume BG Boga de la capitale problème Guys twaze byinshi novuga na Larissa Lamunato umunsi namenye amazina y'ukuri bwa mbere ndayazi reka tubifate gutyo kandi atubwira yuko hariyo clip iri kwiraza very soon novuga n'urusasu kandi murazi ko G Oleg yasohoye indirimbo adahusha mu baririmbyi novuga byitwaramo neza cyane muri industry yacu ya 257 novuga kandi bimeze neza cyane reka tubyitiye gutyo onye mbega Lamunato bibaza yuko muri clip azo barimo yabitwemereye azo barimo kandi zimeze neza cyane mbega bibaza yuko azo yambaye gute azo ariko aranatisha mu bwoko buhe mu novuga muri scene imeze gute Lamunato niturabimenye ariko ndaziko bitakwani fire ego bra abitubakarazi ko ibintu clip iri barashootinga bachakora muziki nyene tunajua byakene kweko G Oleg ni nyene hapo kandi kuchezaka Lamunato yavuye wewe baza Lamunato ku bitu bingi sana tunaendesha kwanza cha mbere dance kuna kutamba lezi ya tano kupost memes mimi na posti problem afini nziza gusa chakuna t-shirt
pili kuna kudensi kudensi ibintu bidasanzwe na kudensi kule ndani kuna dance mbili kuna kingine umesahau kuna tisha sini kuna tisha kudensi kule ndani bana bien mwari muzobazura tuzobaza nde wibaza yara bagira yaukana wewe uko msazi sana wewe mbona kuona tuulize nani kwenda tu kabaza Yes, wibaza ko tuzobaza reka tubyakire gutyenyere. Yes, right now novuga turi kumwe na Lamunato aratubwiye byinshi, aratubwiye story yiwe, atubwiye novuga clip azobonekamo vuba. Mbego wibaza ko ikindi kibazo warifuje ko ndabaza reka nakizo tubibike for next time kugira ngo azotubwire byinshi novuga more information novuga kuri we reka nakizo tubyite gutyo. Yes, Lamunato ndagushimire cyane. Yego ndagushimiye kwe. Kandi byagenze neza cyane ko wanyakiriye ko wanyemereye kwa mu mwanya. Kandi turetse n'ibyo sinokwanye kuri kutonyangira jewe nisha kwambia nzi ngaha dukorana ikiganiro nakuzegana nini na taxi afurura bahomba pili sinwagi brarudi wallahi tatu problem wajena ndo maana nimize muri bazaga impamvu ndabanyira najwa moto mnanitafutaga uratinya kandi singo sinokorana n'umubono jewe tunamisiko bono mbego twe unyatunganye tuine bien kabisa tuzosubira no gutaha uri kumwe na bere kuri microbe and camera sike professional ntibagire kugira subscribe kuri Step Media ndabasabye kandi wimaze kuyigira ndagushimira cyane mumve ku mutima hama utarayigira yigire kandi uhereze nabandi bagire subscribe mbega bibaza yuko Lamunato wifuza kumuronka akoresha imbuga ngurukara bumenyi zimeze gute mimi natumisha Instagram itwa gute Lamunato Facebook Resa Delicia WhatsApp number ziko ataku Instagram TikTok Lamunato Larissa Snapchat season is a izo niza bana bari abakipsiyeta naponi yakupiga picha bitu gani siju imatakari tuzosubira rero bye bye.